ishika ku bihumbi hafi amajana 3 cyandagenda mu isoko hari akabanza nakiye ndonka ndacyuruza nabonye gutega amashi umuntu ngo Saidia nabonye bingora cyane nkagira n'isoni niho nari gusenga ngaha kuri Saint Michel narumva isoko ngwira kirashya nirutse ngenda ku isoko gukora ibintu byariyo radio nyine n'amahera nabikayo cyangwa isoko yamaze gufatwa kenshi hari abantu baza gukina urwo rukino bibaza ngo baje kugira inguvu zo gushobora kwivuna mbwa wewe urukino rwa karate yarakuramo inguvu zimufasha kubandanya mu buzima bwiwe. Umunsi wa mbere ntangura gusaba no byaranteye isoni ndeka kubeshya kubera nk'abantu benshi twava hamwe baza barambona naza ndaca mu isoko umumwe arambwira ati terega shahu turaba ngene worondera agataho cyuruzi tuzima bwo gusaba si bwiza. Kubona imiduga iziraca impande yiwe je byarantera ubwoba. Nabona ko ashobora kugira isanganya umwanya wose ujya mwuka w'imiduga je nabona ko ari intambamyi kuri kubijanye n'ubuzima bwiwe. Nkamurabira neza kugira ntagonge nawe abona yuko nkoza akazi keza ansigire amahera nanje yewe noza ndifashisha nkagura n'agasabuni kubera ariko ndakora nta mashimba ndamutetse. Nitwa Majambere Juvenal mvuka Igitega muri commune Bukirasazi. Ho nari mutoya nyene mvuye ku ishuri n'abandi bana sinana bariko babikira igiti harande yibarabara kica kingwa ku maguru bakibanjana ahantu bita Ikibuye magufa yari yababaye yo ku maguru baramvura biranga kintu kuri mbonye atamaguru mfise kabisa nari yase gosi kuko n'ibirato nambara byari muhira bimwe narataye amapantaro yari muhira narababaye gosi kubura naho noja naho nopfa. Ahaba yaranyemereye ko ninjira mu buzima bwiwe ahantu hari hashemeye hari ahantu bamuhaye indaro bariko barubaka inzu urumva yari no mu nzu idasakaye mugabo n'uwamuhaye aho hantu haba nuko yabona n'umusore akomeye kuri jewe ampa isiguro nziza ku jambo ryitwa ubuntu nico kintu catumye n'abandi bantu bose baza baramwubaha bagerageza kumufasha uko bashoboye. Nakifise nishoboke mugandi ndavyumviriye nk'Imana kanje imbere nanje nkaronka hariho nk'abinyuma yanje kandi nk'ubu cyane naho narose ako kazi nshoga imodoka yari abatagafise uhura baryamye ariko mabarabara banaravye mugabo nanye ndose nk'Imana ngiye imbere hari naho nosanga nk'umuntu aho yarabiye nkamurabura nyambara arakantu kamuhembura nkakagura. Zuki oizuki yakuzuki yambwira ko urwo rukino rwamufasha kuba umuntu muzima. Namubonye mu mugwi wa karate nari isanzwe nzi nahora nja gutemberera ko najewe sanzwe nkino urwo rukino rwa karate. Mu bisanzwe karate isaba inguvu nyinshi nkabona umuntu adafise ibihimba by'umubiri byose bikwiye ariko akora ibintu gusumba n'abantu twavuga ko afise ibihimba byose by'umubiri hama bica bintera kumumenya. Fatana umufashe Majambere ubabara ukubita hasi. Umusore avuga amajambo make ngaho kubona icubahiro abantu bamuha. Rero Majambere aratwigisha kudacika intege tugize ibibazo tukiga kubitorera inyishu. Tifuzo nuko noronka nyine nsubira kudandaza n'ivyo mu maso y'Imana iyo ndoto yanje ngumafise.